uko ibibazo biba byinshi ku mugabo niko agenda yaguka mu mutwe kuko uko ugira ama dépenses menshi niko ugira n'ubwenge bwinshi bwo kurondera kugira uzibire vya binogo biri vide jere nimba mfise ibibazo byinshi ndakomeye umugabo atagira ibibazo yose umugabo yakwiye kwambara ijipo kwiye kwambara Kotex kwiye kwisigara bero ku munwa akagenda kuko umugabo nibibazo none n'Imana yonyene yavuze ati wewe umugore azovyara rushe nawe uzojyurushe urumva none umaze kujya utarushe umva uri umugore uri umugabo cyangwa uri umugore cyo barindira uzotwara indi uzovyara urushe urumva jere simbizi ababwiye ngo ufise ibibazo muzobaza ati none we nta kibazo na kimwe ufise gamwe wacu rero dramatique ya giteramo we abantu benshi ababwira ngo niciwe yavyishirako mu kwiyemera mu kwishira nyene asigurira yereka abantu yuko akomeye cyane ageze ku rwego gutegura ibintu nkabijya kumbuye mutipe niwe yabikoze rero ubutungane bwari bwamaze kumenya iki kintu ya giteramo abi wabo n'ujya mutipe barino nibo bacunze ku muryango bari bamaze kwanduza imiliyoni 22 ku muryango 22 miliyoni no mahera menshi rero kumbe abajeje umutekano kimya niho bibereye uvuga ati wareka twe tukwereka kantu kuko mani Hello everybody, hello everyone, another day, another chance, another blessing, another good vibe. Yes, people then call me Kodi Mr. Baraka, the first king from into the Badira. Dabaikaze ndanabaramutsa muze mu kiganiro cacu gwanyu kimwe dusangiye kimwe kiba kiryoje kimwe kirimwe ibintu byose mukeneye mushikizo na je Kodi hano kuri Akamo TV. Murabizi tubakorera twazana ibintu byinshi bitagase twizere ko muri ko murarangiza umwaka neza aho muri hose mu Burundi mu Rwanda Kodi duga kwijambo friend tufise aba boss men muri Canada n'ahandi yashiraga ati mambo vipi yese nko bisanzwe sekoresha umwana akoresha namanda kugira yuko ivyo bintu ubanza kudendekeranya ukadendekeranya ukazana ibi mani burya umuntu yuguruye link y'ikiganiro ikintu kituma abandanya arabi ikiganiro ni jambo rya mbere futu yumvise iryo jambo riri interesse uyo muntu bumufasha arashobora no kuvuga ati bon iki kintu reka ndagifatira umwanya kandi depose telefone ndaza gufata umwanya ubwo buntu maza kudindikanya nyago kudumiza blakago kugenda kuturagaruka muta ndayikubika ngaye mu wundi ko dutanga mwiriwe mwaramutse oya mwiriwe mani mwiriwe na mwaramutse bro ivyo bintu nta mpamvu nimwe bihari yo kuzanga kuri media kuramukanya ko nta kiganiro ndigera mbona cyo kuramutsa abantu uramaze kukibona cyo ganira ahubwo ikiganiro nikiyago gira kibere muri cyo koresha umwanya ko ari ahantu ushobora kugenda utaramukanije ukabaza ikintu niba kwishura mu bakongoma cyangwa mu baswahili ari mu buyenzi nino mu Burundi birabaho mu buyenzi ari mu buyenzi mu Kamenge umuntu ashaka kumubaza ikintu utaramuramukije akakwishura urumva n'urukundo rwa cyane ruhari ziya bari njyajyamane none wewe nk'ubu dufata umuntu arazimi yataye umutwe sivyo yataye umutwe urumva birihuta cyane acamanza kuza ngo jambo salama ngona apana mani ariko dufate nko aribwe umva umusuma aciye aho hantu kukubaza ati umva acarinda kuramutsa atakaza umwanya kwanyagirwa ko atiwa nta muntu mumbone kuri tiyari kabisa nuko dusubije tuganira muga umwanya sikirenga ariko turayaga muri bike muri ivyo nuko azimisi abaye igiteramo cha Dramati cyabereye muri Succès Dinire ari hamwe abartiste benshi b'abarundi ndetse nabo hanze muga inyuma yaho baravuga ko bitagenze neza ndetse byo byarakwegeye unyene gutegura igiteramo akisanga muri mu bambi ndavuga mu nimba eske ivyo bintu bije gutwara abafata nk'urukurukuru bataramenya ko ari ivyo akayerema wo babwira iki kubijya ukuri kwa bijya bintu icambere cyo nuko cya giteramo cyari giteguye
ewana bikomeye cyane kandi uri no wacitaze je naragiye rero ibintu byagarutse mu nyuma byo gufungwa bya Dramatinande na Mr Champagne je ndabifata yuko byaje nka content ariko nukuri barafashwe baraja imbere y'ubutungane rero burya imbere y'ubutungane ni bibiri ni ugufungwa canke gutaha kwezwa canke ewana kwambikwa vere rero bijya bintu bimeze uko hari uyu mutipe yateguye igiteramo ari muri Canada numu escroc numu insérieux numuntu mu escroc urumva hari abantu babiburaya baba escroc hari nk'abantu dufata exemple bakora nk'ibi bintu vya Fabrice bijya byo kubaka amazu kandi araba escroc kuko mu escroc wa serie ara investisse urumva arashiramo umutahe mu kintu kandi umutahe mwinshi vraiment mu escroc ashaka kukugabira ni miliyoni 3 kumbe wagukeneye ko miliyoni 50 yes niwe mu escroc rero ukuri abo nibo bita basuma basuma pana babasuma b'inzara urumva yanza gutawa imitahe ujya mutipe ego ujya mutipe uyo mutipe sinzi zinagiwe pe ko nta n'impamvu nubwo no bandarizi sino rivuga nta n'impamvu yo kurivuga ko abantu baba escroc sabantu bo kwamamaza urumva ahubwo umuntu yobagaragaza kugira avune akagohe abantu ntibazosure ku escroc abantu meze nkamwe vya bacuma cacuma man ngo je ngo ndajabukana abantu ndagira nante urumva rero ujya mutipe yafashe ategura irya show kumbe hari abantu yabwiye ko azobatwara muri Canada burayi afite ubasha bwo gutwara abantu muri Canada hari imitahe kanaka kuko abarundi benshi hari ibiciro baba hari abantu bahora babwira abarundi ngo ni watanga no mahera ngo uraja ibaze bakakubwira ngo ugatanga ngo 30 million ngo ewana ngo Canada direct ubushitseyo kumbe iyo 30 million ngaha nyene mu Burundi wo kwicara hamwe ugatekereza uyo n'umutahe kandi ukakubeshaho kabisa urumva kuko nimbutoro nka parcelle wo panga inzu kandi gukwiye kandi ukagira n'umutahe ukwinjiriza amafaranga ukabaho hama ivyo navyo bikazoza nk'inyongera rero abantu rero ubwenge buke bwabo gutahura guke kwabo akumva ngo utanze 30 million ngo uragenda Canada ngo 20 million ngo uragenda Canada bakaca bayajako bakagurisha n'ivyo bafise ngo nje muri Canada shaka mvura akagoha abo bantu burya ivyo bintu bamenye yuko ari riski kuko atari umuntu agushira peut-être ku rutaro canke ubwo nyene ukiyamuha cakuriza indega ati tugende ivyo bintu vyo kumanza kurindira ngo agimanze guca muri Tanzania ngo abanza guca muri Kenya kugira ukunuku urumva yuko ari utuntu amanza kudendekeranya ico kintu nikiba cizewe ijana kwijana kwizo nkuru zirahari pe rero Dramatique giteramo we abantu benshi yababwira ngo niciwe yavyishirako mu kwiyemera mu kwishira nyene asigurira yereka abantu yuko akomeye cyane ageze ku rwego gutegura ibintu nkabijya kumbe uyo mutipe niwe yabikoze rero ubutungane bwari bwamaze kumenya iki kintu yagiteramo abi wabo n'ujya mutipe bari hino nibo bacunze ku muryango bari bamaze kwanduza imiliyoni 22 ku muryango 22 million no mahera menshi rero kumbe abajeje umutekano kimya niho bibereye uvuga ati wareka twe tukwereka kan kuko mani ico nkundira iki gihugu cyacu Burundi icitwa sécurité icitwa umutekano muta bafise inzira nyinshi urumva ubujeje umutekano nga mu Burundi bashatse no kugufata wewe bashaka kugutega umukecuru urana umukecuru ikintu utona kuyumvira ko bona gufata bashaka no kukubwira ati ewana ngo tuguhidiri nuku mukavuga n'amafaranga y'ivyose ukagenda wambaye ikoti bibaza ngo ugiye gusinya contre ndani umva bafise tete nyinshi kanguye bafashe Brice Melody urumva ni ibintu utanatahura urumva rero bahejeje gusa ni caki amafaranga abarabaye bloqué ba bantu bacuze ku muryango
Chap Minot Dramati Mr Champagne Chaki ko Mr Champagne aravugana cyane uriya muntu n'abajama Mr Champagne nawe bari bazi ko ari yandi manyanga bo basanzwe bakorana kuko ugerageje kuraba ubuzima bu Mr Champagne ari karabamo kuko umurundi aragukarikira akavuga ati uno muntu ibintu afise n'ivyakora birangana bajeje umutekano w'igico kibazo baracibaza rero barabona Mr Champagne avuga ati no mutipe kumbe Mr Champagne afite aba diaspora rero n'ujya mutipe bari bakoranye bijya vyunguka nyene vyigasho n'ibindi biyago nyene tubisanzwe ariko ntayandi manyanga bari bakorana rero Dramati aragumuka iyo franga urejewe bambwiye ati none uranka kwitaba ubutungane ntiwanka n'itegeko sigisaba abagiye kwitaba ubutungane imbere y'ubutungane bamubaza ati ninde yateguye giye giteramo gusa jewe no riya mutipe ubutungane bukeneye ujya mutipe asubize amamiliyoni y'abandi yari y'abantu ngo azobatwara muri Canada urumva none ubabwiye yuko atari we wabiteguye ari we yabiteguye none ayo mafaranga wewe woyasaba usaba iki ko atari we wabiteguye bisigura ko yarakurishe mwaravanyeko ego none usaba ayo mafaranga y'iki kandi sivyo aho ruba ruriciye ariko Dramati yavuga ati twaracanze imitahe ego twaracanze imitahe bari kumuhereza inusu yiwe hamijya nusu bikaba bloke bakarangene basubiza numwe canke babiri mu bantu bagize yari amahera hama yandi bakayakura muri wa muryango wiwe ujya mu escrow bafashe baba abantu bari ku muryango ko wari umuryango ujya mu tipe bajya bafashe kuko bajya tipe abaganga hari umutipe yari yambaye jezi ego ni muryango ujya mu escrow bajya babafashe urumva ujya mu tipe bateguze nawe umva abafashwe none uyokomera ko umuryango wose uherera mu mpimba urumva ari umuryango vy'ukuri urumva rero aho Dramati abahombe aho Dramati camushikanye hariya yamaze gutera amanyama kuboro numva ntiyabitawe umva ugifatwa ibintu ntubu bitahura utarabitahuzwa ntuburabitahura ariko birangira bitahuye ubu rero mu ncamake nuko vyagenze Dramati nta kosa nta manyanga vraiment yakoze nta manyanga yakoze ahubwo wewe byafashwe kumvuza z'amatoza no kurondera umunyacaha kabisa nuko amavu y'ivyo haravuze amakuru cyane yuko Dramati yoba yacitse ibohero ndetse akacahunga igihugu ubatababaza mu gihugu cy'u Burundi hari cyo biziko Dramati umuntu akunda kujabuka cyane arakunda kuja hanze cyane akunda kuja mu Rwanda hehe je nzimeruka imipaka yugaye ngira baca muri Kongo urumva je meruka imipaka yugaye rero umuntu ngiye numva ngo ari mu Rwanda jerega ndamaza kwiyumvira ati ari mu Rwanda gute kumbe peut-être ari izindi nzira Tanzania ata kibazo ca hehe na hehe upfu mucakure ariko ugashika rero kuba yacitse ibohero uko ayo makuru nta muntu numwe afise ukuri kuzuye kuko ibintu bimaze kugera mu banyagihugu eske ubutungane bwo ntavyo buramenya rero umva ikintu kimaze kugera mu bene igihugu ego hamwe ubutungane nabwo ntaco buramenya burabizi urumva ntashobora gutoroka kuko nubwo yotoroka ico ubutungane ico abajeje umutekano bakoze baramaze kugikora cararangiye urumva none wewe bo bamurondera kwiki kandi kabisa biravugwa cyane bishobora kuba ari navyo baravuga ko Dramati bafise ubwene gihugu bw'u Rwanda nationalité rwandaise nka wewe umuririmbyi w'umurundi murimvyi yakoze byinshi kandi akacagwamwo niyo dossier y'ivyo by'abescro we nibibaze ko umuririmbyi azava bura akamara igihe ndetse akanahunga kumbure aravuga ati ivyo by'ubwene gihugu by'u Rwanda ntaho bizi neza kuko Dramati mama Dramati aba imuyinga papa wabi munyamuyinga urumva ugiye kubigenzura cyane ukaja kwimburura ubwoko umuntu neza wari uza gusanga
twese ngaha tutarabarundi 100%. nationality mu kuyiguha ntibaraba kariho uvuka canke ibikini Ego. ni ikintu wewe wiyemeza ubwaho Ukiyemeza ubwawe yuko uri we. ego None Dramati aramaze kwemera ko ari umunyarwanda. Yes baravuga cyane ko afise nationality We aramaze oya we akanwa ke karamaze. yanavyemera Ya bono atavyemera sivyo muta. Burya igihugu Dr. Claude ntiyivugiye ngo no umunyarwanda. Ya bijya mu bisanzwe ubwene gihugu bw'umuntu ico yemeye neza abashikirije. Kuko iyi ni media bro. yes Bashaka kubona umenga ibintu vyarabwe n'abantu igihumbi kimwe gusa. Kumbe abantu barenga ico gihumbi kimwe nibo bakira. Umva abantu barenga ibihumbi 10 nibo bakira ico kintu. Wowe ntubimenye. Rero inkuru iragenda. Urumva inkuru iragenda urumva ivyo bintu Dramati ataremera neza ko ari umunyarwanda twe tuzi ko ari umunyamuyinga. Ivyo vyuko ari umunyarwanda ntavyo tuzi ko ari umwana w'igihugu. Meme Dramati jara abagenzi besho bambwira ko yahora ari umu MC muyinga. Urumva ni umunyamuyinga mu bisanzwe. yes Yeah. Yego. nuko twibandaniye Yeah. simbizi wasema vumba papa mwami Uramugarukanye uyu muntu kandi kuko teza kumuvuga ko no entertainer ari muri industry muri make ariko uribuka yuko navuze ko ntamukunda kumukunda ni kimwe no kumwumva ari kindi nyambo utamukunda nico sobona yuko abantu bose bamuhora cyangwa izina ryiwe risibangana cyangwa nirivugwe oya nirivugwe nta kibazo turamubona mu maninde mu gihe ibintu by'umuziki atari karabyinjiramo cyane nkuko vyahora ndavuga kuvugira abarivyi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yakora muri no muziki ariko ubu turiho turamubona muri za ninde wewe wibaza yuko ibintu biriko biragana erega Kodi urabona je ndakunda kubwira abantu kenshi mu bisanzwe nta muntu nga mu Burundi ashobora gutungwa n'ingabirano iyi imwe ariko utunzwe na nyinshi uraraba nawe nosio yawe yego eske ibi bintu urabivanga byose urabifitiye nosio hari abantu bitambika mu bintu nk'uyu wayi kabisa batazi niyo bitumutwe batazi niyo biva niyo bica simbizi kuja gukina amareresi kereresi niyo mudemu Risharon urumva ibereye hanze we simbizi umuhaye ivyunguka abishobore ntabishobore twende abishobore ntabishobore twagiye mani burya gukina movie yeah hariho look kwanza ikwemera gukina movie none nka simbizi nka simbizi ujya urabona neza cinema none wewe wisuye cenzo irabiyo ivyo bintu azoki nimba ari ninde nyene ko mbona harimo n'abakinyi ba ninde none ko nzi muvugana na Risharon ndabizi muravugana oya jene tuvugana pe titro man ujya mukwa twarigeze no gushwana gushwana ni yarigeze kunyita imbobo yarigeze mani ntavyo atamvuze ko narigeze kumucana ngako akamotive nyene ndavuga yuko cyamudema atari umurundi yego ari umunyarwanda kazi nyene vyaranamubaje cagica badumba yavyibuka wowe ushobora kuvuga yuko atabibereye mu gihe umuntu yateguye ico gikorwa muzinanye numubwiye oya ntituzinanye vraiment je ujya Risharon nimuvugana oya ntituvugana tuvugana yo mwishamba imbwa yo mwishamba no kuvuga iyo nindahi ndakenda ma uravyemeye ntabwo tuvuga bisigura yuko niyo cinema tayutse iyo movie oya narabonye cover umva Jeff amatsiko urumva wamenye gute kari ya Risharon biriko kuri ntuzenye hejuru Risharon bari presenter urumva biriko neza kwa kujya mudemu kuko manje ndumunyarusaku je mbonye ikintu ndabaza harondera barambwije ukuri ati ni Risharon ukuntu ndabimenya neza ndavuga ati ibi ni vyunguka ko none Risharon ibereye iburaya ibereye muri Amerika urumva yuko bisanzwe cyane ariko y'abarundi ari kuraba abantu bashiramo bakinyi b'amasinema turafise abantu bitwa ba Stone turafise ba Rivera turafise ba Chris Izo
turafite abayitwa ba Justin ba Beri yari gushiramwe abantu bakina amareresi pana gushiramwe imbwa zose mani ngo aje gukina amasinema abantu batagira na look yo tagaragara man oya friend none nka Simbizi wibaza yuko ujya background ukungena garaga ubona ari keki musa ubona ari keki musa muri no game ujya nta kintu na kimwe kimusa nta kintu na kimwe kimusa ujya ubusani ntibumusa ubukomedie ntabwo ntibumusa ubu journaliste ntibumusa kuko nta n'isuku regagira urumva ubu cineaste ntibumusa cha kindi nyene nta swagagira urumva man oya friend bro ntimubashatse nyene gutwenza abantu nyene tu yego friend cyo nta kintu na kimwe muri no game kimusa gusa ico ashobora kwitaho cyane nk'ubu ariko hari ikintu nk'ugusesanguzi ariko aratanga ariko arashikiriza nk'amajambo kanaka umwumvirije kweri umuhaye umwanya atihaye ibiyayura mutwe aravuga amajambo mazima atihaye ibi aravuga amajambo mazima vraiment ariko ari igihe aparangana ukabona neza yuko umutipe kweri araparanga urumva ari karadebagura ntari karavuga amaze usoma amaze kunwa man aravuga ibintu ariko mu bisanzwe Simbizi yari umusesanguzi mwiza cyane kandi iki gihugu cy'u Burundi cyari gifisi yari umuntu avuze vraiment urumva neza ariko umva akona kanwa na karimi ariko ibindi bintu vraiment oya ahubwo man umuntu arakwiye kubaho avuga ati iki kintu je ndagifitiye notion ikwiye reka ndaciteho bujya gusoma ibitabo ni vyiza cyane gusoma ibitabo ni vyiza cyane ko ibitabo birakarisha ubwenge ibitabo birakarisha ubwenge vraiment wobona Simbizi ari ikintu ubona yoshobora akwiye ati ikintu agiye mi category ho bari bo ari ibindi byose oya ibinyene kuja kuri media urumva nk'ubu gusesangura nimba ari nkuru kuko arazi game ko amaze mu myaka myinshi cyane urumva nubwo aho uravuga abandi ngo bakuye iki mu mahiti baronse meme nawe ene vraiment imyaka yose amaze vraiment nta kintu wombwira ngo kigaragara ngo yabikuyemo ariko arabizi abimaze mu gihe kireke yo birenuvera akamenya rero ukungene bigenda urumva yakamenya ukungene urumva aba professionnel aba umuntu nyene uvuga ati n'umunyarwanda n'umutanzani n'umuhe urumva atwe birasaba yuko nimba umaze kubona notion ufite mu kintu igana izindi ndimi komsa uzurahindagura n'indimi kugira wa muntu ari mu kindi gihugu ko ari nk'umusanga ari muri Kenya wo mu Burundi akona gukurikirana ari kumwe n'umukenya yitahurira icyongereza canke igiswahili akaza amubwira ati sasa haweza hakuna nani ameongea kwa Kiswahili nisikie akavuga kuna interview fulani amefanya urumva akacamushira muzi ariko ugasanga umuntu interview zose avuga urumi rumwe nk'impene amakaca yikubita kugikiriza ngo jewe ngo ndinaka ngo jewe ndakaze ngo jewe ngo banaka ndabasumba ngo babayeho nabi urumva humva yuko nawe we atamukwa atamunye vyose abari umuntu komusa ariko hari abantu bariko baravuga cyane nk'ama commentaire n'ibindi bigiye bitandukanye abantu muri usanga urazi kenshi yuko ukoze ikintu abantu bateza kugira ico bakivuzeko badeje baba bakibonye bariko baravuga ati yananiwe n'umuziki ahubwo agiye mu vya umuziki ananirwa n'umuziki hari umuziki Simbizi yakoze gusesangura ibi wariko uravuga vy'umuziki ibi nivyamunaniye ahubwo yabuze kuvyiga bishiramo ubuyuwayi abishiramwo ubutandera abishiramwo man hari ibintu hari amajambo yuri kurayavuga kandi ari mazima ishusho wiyambitse rikaca rigaragara yuko uri umuhenseriye buya ari nk'umuntu ashobora gumana je ndamaze ko na Simbizi ariko aravuga ibintu afise inzoga mani mu maboko ariko aranywa inzoga cyaba ari promo
haba ari promo witonde promo y'ikiyeri Primus nani yakoze muri mbe Ende. photographe muri Primusic none baracamuhemba no nubizi gute ko bataruno simbizi yo kenegwa kwamamaza Primus kiyeri brand ya Brarudi simbizi bro Mweze mureka kwitiranya ibintu simbizi nta brand agira yo kwamamaza urabijya nk'ibi bintu bavuga ngo ona nk'utu tuntu twenerje utukweri wozibira promo ariko hari ibintu nka Amstel Amstel nubwo wigira uko ugakora igano cyo swifasha uko bro promo ifise brand ifise we nubwo rarazibira ntigikunda hari ibintu bitazibigwa urumva simbizi rero bijya je nshatse kuvuga sicha kuvuga ngo promo ngo baramuheve nta mafaranga bakimurumva nimba ari umufotographe byaraheze haciye imyaka myinshi bro imyaka myinshi kuva 2014 imyaka 10 iraheze bo bakimuhemba nimba bari passionné babamuhemba niyo gupassionné ya retraite ivyo bintu nibibaho mu bisanzwe simbizi ari amajambo avuga ukabona neza yuko mani ari umuntu agukurikirana akuze akurikirana akakuraba mu maso karaba ijisho ryawe akabona ryatukuye kavuga ati bwa bundi no mutipe nariko sibiriko bimuvamwo original nibyo yihere ugasanga arabaye desi nyene urani mani arakwiye kwiga ikintu azi neza ko ashoboye amaze kubwigwa ko ashoboye kwiye kwiga akamenya ukungene agikuza kikaba international kikamushikana ku yindi ntambwe ibaze nk'ubu simbiza atumwe ko mani muri Tanzania gusesangura ego ega nivyo dukeneye bado we ukazi pana bado man ivyo bintu ntitwokwamira muri vya bindi nyene imyaka yo nomwe hari umusesanguzi mu Tanzania muri atuma ko mu Burundi twebwe usanga bazimvye muto none nk'ubu bobo akamotive kugira avuga ati reka nkure umutanzania hariya ndamuzane ngaha asesangure umuziki wa Tanzania no mu Burundi amaze kubona yuko abikurikiranira urazi dépense vyo mutwara none we waravyinziza kuri no media na mikoro make ariko muri Tanzania mu Rwanda uza gusanga bobo content nk'imwe ibinjirije nka $100 none $100 ku dépense $50 kugira uyo muntu aze amukure mu kindi gihugu aze abikora ivyo bintu ntumva yuko babisanzwe no kuza entertainment urumva ivyo rero bobo bishobora ariko barabura umuntu bavuga ati uyu muntu arabishoboye urumva tumuhamagare ko basanga nuwarabishoboye yitwa ko ari mukuru ari vide urumva nta bwenge agira numwe bona baza ati we none nangahe kugira bigenda uko akaca bacira ngo 50 akibaza ngo arabishe cababona ati kwa muntu no winzara urumva urikomeza komsa umuntu akakwitegura neza ukagenda erega man ibi bintu byose dukora ukubona abasani bava ngaha bagenda hanaka ukubona abakomedi bava abagenda hanaka ukubona abasineaste bavuka bagenda uko izo recrutement no mu busesanguzi canke muri bi journalisme nahone biriho gusa nuko twebwe tugumira kuri miguru rumwe nk'impene turaremvye turakenye umuntu aguhamagaye muvugana ivyunguka amafaranga umusaba acabona yuko umengo urumusuma tuvuga ati ni muizi kasaba ibihumbi binga hizi franc urumva ariko birakwiye ko duce ubwenge mane Tanzania baradukurikirana cyane mane kandi badukeneye je nabonye Fizo ryari bamutelefona kuri apel urumva ari ibintu ama live aba muri za mbuga za TikTok za Instagram zande bakanaguha map umva bijya rero wewe wikomeje neza bijya barabikurihira kuko nawe ugiye muri interview muri iyo ntuze urariha hari amafaranga bakubwira ati unaripa yize nawe rero baguhamagara urashaka kubwira ati jewe ntabwo ano mahero kukugira cyo kintu gipasa urumva no kwikomeza tu kurangiza ikiganiro arakantu kamishanga tubiri shaka duhereze ko ntonke hari abantu bakeneye kukamenya
Simbizi yavuze yuko wewe ureke kwita mu bibazo vya Simbizi mu gihe ufise ibindi bibazo vyiwawe wisangije byinshi cyane cyashaka kumenya ivyo bibazo ufise nibi kumbure abantu bawe barashobora nta muntu numwe atagira ibibazo urumva ufise umurenge urumva oya ego mfise umurengera rega uko ibibazo biba byinshi sivyo niko uyo mugani nawo bigutera wonda apana utera wonda uko ibibazo biba byinshi ku mugabo niko agenda yaguka mu mutwe kuko uko ugira ama dépenses menshi niko ugira n'ubwenge bwinshi bwo kurondera kugira uzibire vya binogo biri vide jere nimba mfise ibibazo byinshi ndakomeye umugabo atagira ibibazo yose umugabo uyakwiye kwambara ijipo kwiye kwambara Kotex kwiye kwisigara bero ku munwa akagenda kuko umugabo nibibazo none n'Imana yonyene yavuze ati wewe umugore azovyara rushe nawe uzojya urushe urumva none umaze kujya utarushe umva uri umugore uri umugabo cyangwa uri umugore cyo barindira uzotwara indi uzovyara urushe urumva jere Simbizi ababwiye ngo ufise ibibazo muzobaza ati none we nta kibazo na kimwe ufise gamwene wacu urazi mwana w'uruyoya wengene aguma gwara reka uruyoya mani jewe mwana wanje akiri uruyoya yararyama amasa n'amasa ku buryo nja kumugira ku mazu numve ko ari karahema muto nibaza ati kapfuye none urumva urumva mani ibibazo we aho bihungira byose urabihasanga ya cende umugabo ntegizwa kugira ibibazo kandi nkabikemura none sindi ngasi none nkifise mani ntuze yo kwambara gahuzu kamesuye mani hari yindi ntambwe mpaze gutera aza kugenda yambaye bro yawa hari birefu kabisa arano ko baravuga cyane yuko imoto yawe wayigurishije irahari twabuza gatora nabuze igitoro murumva je ngene meze igikinju ni 25000 sivyo iyo nguze igikinju mani mfata gahunda nyinshi z'uburofa kuko imoto nabonye izimye sinemera urumva sindavyemera rero nofuma ndindira gusa igitoro kaboneka ku ma station kuko urumva nguze ico gikinju mba ntakaje amafaranga je najere ndi muri economy muto ndekonomiza biteye ubwoba cyane kuko iyo 25000 yo ni nka ratio ya 2 jours muto ego ratio ya 2 jours iyo ndayitangira rimwe naho muhira bro ntashe henshira karenga ni fanta ndayinwa ndavuga ati nzana agafanta ndabavuga ati nzana agafanta urumva rero urumva neza yuko abari gusesagura itunga ry'umuryango mu gihe moto nubwo yoja mu nzu wunkeneye arandira déplacement naje wonkeneye ndamurira déplacement kabisa nuko bemeze kwa ngizano cyacu kumbure ko me concretion urafise kantu worenza ko oya nta nakamwe norenza ko muta nakamwe norenza ko pe je ndabashimiye cyane mwakoze kudukurikirana ndabibutsa ati ico mutatahuye mu kibaze ama ico ari cyo mongera ko mongereko hama araho umuntu yihenze yanyereye mu muhanure mumubwire nabi murakoze cyane turabakunda cyane kabisa ko Mr. Braka kuri mic ya mbere nakoresha umwanya I love you so much.